mbega umubano mwiza ushoboka gute? Icya mbere hariho kunywanisha abenegihugu, ababanyi bakabana neza. Icya kabiri hariho kwitaho no gutunganiriza bose atacubarije gusabwa, tutisuza amafaranga, tutisuza igihagararo, ariko umwenegihugu akagira ijambo. Ibyo mwenyanya byose nabibonye, nicyo gituma nafashe ingingo yo kuza ngo dufashanye dufukure kati. Maze kwiga muri myaka 14 ubwo itangiye, nahisemo kwandika kino gitabo cy'imigambi kugira ngo nzengere icyo gisunga mu gutunganya kati. Icyo gitabo harimo iki? Icya mbere ni umutekano. Bacukura mu gihugu ngo tarahara mu Rwanda ntibacura ni umutekano. Kugira ngo tubungabunge umutekano, icya mbere ni gukorera mu nyabune. Tumaze gukorera mu nyabune, tuzokomeza icyo cyose gishobora guhungabanya umutekano. Mbega gishobora guhungabanya umutekano ni iki? Tumaze kumenya umutekano ni iki? Umutekano ni umwanya ubaho ugakora ibyawe atawugusunika, atawukubuza, ukeneye kuryama ukaryama, ukeneye gukora ugakora, ukeneye gutembera ugatembera ushaka hose atamuntu akubuza nakubwira. Tubitegurira no kubungabunga umutekano, twegejeyo ibyo byose bishobora kubungabunga umutekano. Ibyo nabyo akaborekwe ugukumirana, amacakubiri bwoko bwose, ibyo byose biteguye ko tuzobyigiza kugira ngo tubungabunge umutekano. Icya kabiri, isuku. Tuvuze isuku bijyana n'amagara y'abantu. Isuku, turakeneye isuku ku mubiri, turakeneye isuku aho tuba, turakeneye isuku aho duca, turakeneye isuku aho dukorera, turakeneye isuku aho dutaramira. Mvuze isuku ijana n'icy'amazi. Birasaba kubungabunga amazi dufite mu mutumba, noneho tukongeramo n'amazi dufashanyije n'abijejwe ku rwego rw'igihugu, kuko tubaza dushobora guca kandi bigakoreka kandi neza. Icya gatatu ni umubano mwiza. Ntabwo abantu bashobora gutera imbere batagira umubano mwiza. Mbega umubano mwiza ushoboka gute? Icya mbere hariho kunywanisha abenegihugu, ababanyi bakabana neza. Icya kabiri hariho kwitaho no gutunganiriza bose atacubarije gusabwa, tutisuza amafaranga, tutisuza igihagararo, ariko umwenegihugu akagira ijambo. Turi mu mubano mwiza,
ikatiye igira abashitsi abaza kuhaba nabo nyine tuzobafasha kunywana n'abasangwa kuko iyo umushitsi ashitse aje gupanga muri katiye ntamenyekane uwo muntu aca abaho nk'uwigunze ariko nabo nyine tubabanisha n'abasangwa. Icya kane n'iterambere. Tumaze kugira umutekano tukagira isuku tukagira umubano mwiza hazokurikira iterambere. Katiye yacu nagaragaye ko ikintu birasanzwe. Katiye y'umukozi niyo yonyene ifise amavuriro abiri kandi meza. Biva muri katiye itandukanye n'izindi zose zo muri Kamenge. Turafise ibitaro ku ibara rya 11 turagira ibitaro ku ibara rya 15. Niyo yonyene ifise universite. Turafise universite ngaha. Niyo yonyene ifise ishuri ry'akarorero nk'iri tuhagazemo. Kuvuga ngo katiye y'umukozi irimo incabwenge nyinshi kandi iterambere incabwenge zifata iterambere kugira ngo iterambere rishoboke. Turiteguye rero iterambere gukorana n'incabwenge zihaba n'iziri hanze y'igihugu turazi ibintu byose bigenda hanyuma dutunganye katiye duhereye kuki gusukura amabarabara yose ari muri katiye ya Mugozi ya Kake nayo ibe nka Kiri kandi birashoboka. Tumaze katiye amabarabara mbega kwisunga n'ayahe turafise ibarabara riva kwa Minani ryinjira rigashika Gatunguru. Turafise ibarabara riva ku Bafaransa rikinjira rigashika Nyamanogo. Aya n'amabarabara ari principale ashaka gukorwa kugira ngo afashanye n'irya 14 n'irya 15. Turafise ibarabara riva kuri Yomvu rimanuka gushika ku Kansoko. Turashaka ko iryo barabara naryo rikorwa rigafasha Kenze na Katorote kugira ngo bigende neza. Turashaka kubaka amazi aho bishoboka hose dufashanyije n'abashobora kudufasha kuba mugambi n'ibindi byinshi bishoboka kugira ngo dutere imbere. Iterambere turashaka gufasha urwaruka abatari ku mashuri tumenye tugira ushobora kuba imigambi kandi tukiteza imbere tukenyera ubwacu. Aho tuzokorana n'abashanzwe bazi gukora imigambi hama bagwaruka tugwereke kugira bashobora gutera imbere bafashijwe n'abashobora kubafasha gukora imigambi myiza. Ibyo byose ntitubishobora n'iterambere turafite ibiro y'umutumba. Turashaka kubaka ibiro y'umutumba kugira ngo umwenegihugu amenye ahatumbera mu gihe akeneye gusaba ijambo cyangwa icyo asabwa cyose gukora afashijwe n'indongozi. Ubwa nyuma hariho indero, inkino n'imico kama. Iyo tuvuze indero nayo nyine rikahara mu kibano bikaba biranse. Indero turashaka ko urwanda rwacu turukundisha ishuri. Ishuri niho umuntu akura icyo bakwita icyitegererezo cy'ubuzima. Abashe kwishura barabiza tubaza gushaka kuzobiki bakoza kwishura ushaka kuzobiki uva ngo baba bari kwapoteka ubuzima icarico. Turashaka rero ko urwaruka turukundisha ishuri tutitagiye inkino n'imico kama. Tuvuze inkino n'imico kama nta gihugu kitagira umuco nta gihugu kitagira icitegererezo. Rero inkino n'imico kama turashaka kuzokomeza amakrebe yose yafise icyo agaragaza mujanye n'inkino n'imico kama tutibagiye impano z'urwaruka kugira ngo zimenyekane. Twarabonye abahungu babyina akrobasi bajya abantu bifuza ko tuzobakuza. Icyanyuma turashaka ubutungane muri katiye yacu. Ubutungane tuvuze ubutungane turicaye ngaho kuko muri twebwe hariho abantu usanga baragunzwe n'umwe cyangwa uwundi akemera kubaho gutyo kuko ataco ari bugire. Abo bantu bamwe turabazi nimwabitora
tuzobashikira hanyuma tubisabire igihugu tubeho umwe wese mu bwigenge muri make Bwana Prosper uzaba mutoye iterambere ku mutumba wacu.